umuziki warakwigishije byo byarashitse uriyumvira yuko uheba kuririmba jewe yego ukicuza gusa yego mu buzima sinkunze kubesha ndi umuntu nkunda kuvuga ukuri abantu barabinzi kandi sinkundagira ubwoba nabe vyiza kandi rero muri ivyo hamwe no kubesha ko atamusi n'umutima wanje uravyiyumvira ntibambesha harageze igihe ndiyumvira ko kurimbana bireka reka ndabaramutse nonge ndabifuriza mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye naho muherereye ni Jonas Manambona nagarutse nabwiye ko 2020 tuzokwamana hafi na hafi mwe mumenye mumbona keshi ndi mu ibarabara ndahantu muri circulation muri ambutage niriya ndi mu mazanari ndibaza muri nabiravye musha kubona murabura ko nicaye ahantu heza nko muri salon ahantu nakiriwe musha kwibaza ati mbega nakiriwe nande ni wa wundi nyene yanyakiriye ndazi muramugumana mumukumbuye muraza kumenya ati mbega ninde na cyane sintere kumuvuga kumbure wenyine aza kwivuga muza kumura aho azori kuri kamera reka neza neza twinjire mu nido wanyakiriye tumbe muga ninde manda namusuhuze nonga ndamuha ikaze ndamwakira no ku televiziyo yacu no Pendesoneve TV kugira mumenye wariwe kaze ndakamuje cyane nenda kuramukije cyane none Imana bashimira kuba mwashimye kuntemberera hano hantu kugira ngo tube turayaga reka naje ndagushimire ko wanyakiye neza nisanzuye mukuri numva meze neza cyane mu ncamake kwakira neza ni nayo mico y'abarundi turabantu zaje twakira neza n'abanyamahanga tubakira neza abarundi tubagira urukundo rwishi kandi twe rero muri na bene data dusangiye mu turi mu nzira imija mu ijuru byanezerere ko babona mushitse hano mu hege wanje ego cyane gose ego reka tugusabe usuhuze ncyankura mutse ariko aradukurikirana wongere nabidondamiye ati mbega ninde habamaze kubona mugaharo n'abandi ari ryambere bifuza bafise inyota yo kumenya okay je nitwa Nduwayo Abel abandi umugabo usabana bane n'umugore hanyuma nkaba mbangahe Bujumbura sanzwe mu indirimbo zo gutazira Imana zo guhimbaza Imana indirimbo twita gospel bamwe bazita indirimbo z'Imana umugabo je n'uvuga ati indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa zo gutazira Imana zo kuvuga ubwiza bw'Imana si Imana iririmba komite nuko no gisigura gato ego hanyuma rero nkaba ndaramukije abantu bose banwanye ba Merpantas no Heaven TV nkuko jewe ndamaze kwakora nka kabiri ndabaramukije ya bose mukorana ndaramukije na Filorete niwe Laura Florete mugani wa amamaza maya ego ndabaramukije cyane n'abanwanyi bose bi televiziyo mwese ndabaramukije mbere ngaramutsa na pasteur yumvira iki cyumbe cyo kugura iyi televiziyo nubwo ntamuzi ndamuramukije cyane pasteur Yesu ashimwe cyane ndibaza aho wamumenyeze ndibaza ko ahari akumvise Yesu mwavyumvise ndi kumwe na Abel Nduwayo asanzwe ari umukozi w'Imana asanzwe ari umuririmbyi aririmba ntaririmba indirimbo z'Imana yabisigoye neza ari indirimbo zo gutazira Imana ngira ngo mwavyumvise cyane gose itandukano riri hagati yo gutazira indirimbo zo gutazira Imana n'indirimbo zo kuririmbira Imana Abel murakoze cyane reka tugirwe ko wanashima avuze ko uri umuririmbyi mbega wavuze ko uririmba indirimbo zo gutazira Imana ico gikorwa wagitanguye ryari cyangwa ni kubera iki wiyumviriye kumva ko uririmbira Imana aho kuja muri bya bindi bitwa kuririmba indirimbo z'isi jewe igikorwa cyo kuririmbira Imana gutazira indirimbo zo gutazira Imana nagitanguye kera mbere ndi mu kuzava ndanavyibagira kuko urazi ko umuntu agenda akura na memoire igenda itaka ndava nsanga navyibagiye ko nibaza ko natanguye kurimba nakiriye agakiza 2006 muri Ngerizo de Sane mu Nyakabiti canja muri korale mu nyuma muri 2010 niho natangiye kwandika indirimbo ziwanje nyuma canja muri studio 2011 ntabwo ko indirimbo ziwanje kugera 2013 namaze gukora album zibiri za audio na video album ya video y'indirimbo 9 ubu nkaba ngeze kuri album zibiri z'ama video indirimbo 15 hanyuma audio nkaba ngeze muri album ya gatatu kugeza mu ndirimbo 2021 urumva ndiko ndakora nuvuga reko natangiye ico gihe za 2011 duga urumva hariho n'ibimwe ngenda nibagira nyine kubera nkabaciye imizi kandi abantu bose ntibanganya
nk'ubu mbwiye itariki natanguye kuririmba ntayo namenye kuko jewe nivigiye ikibazo n'itariki navutse ntayo nzima jewe uretse ko mbona navutse gusa ndumva kiri mu bibazo narabise ko mpamvu ndakubaza reka nasho nziza kugihindura ikijanye no itariki wavukiyeko yego abere ntumva yuko muri ico gikorwa tumva ko ufise ico bitwa umusaruro munini cyane gose mbega uri muri ico gikorwa gushika ubu byari byoroshe nizengwana bo barahuye nazo ku buryo nk'umuntu akatwumviriza ashobora gusanga ashobora gutanga kumva ngo birosha canke biragoye muga kumbe no mubwira ati bimeze uko n'impanuro bizomorohera kugira niki kubandanya akora igikorwa c'Imana gukora Imana ahubwo akora byoroshe ijana ku ijana kugenda mu inzitizi za mbere nagiye ndahura nazo n'iz'uburyo kubera kurimbira Imana nta studio nimwe iha abantu indirimbo ku busa ngo baririmbe ku busa nuko ari iby'Imana yego Imana nayo nta na studio ifise ibabwira ati ubu nkorera zuraza muri studio wanje uririmbe ko uri kuramvugira ayiba ibyo rero tugakoresha uburyo twamara gukoresha uburyo tugakoresha uburyo bwinshi tukaba tutanaburonka niyo ugiye kudandaza CD ari abantu mu mutwe bakikubwira yuko ibintu by'Imana bitadandazwa ngo uri ko yadandaza CD ngo ibintu by'Imana mwabirehere ubuntu mutagira ubuntu rero tugira inzitizi yo kuronka ibikorwa byinshi dushobora gukora dukora buke tugakora duhambije rero twe dukoresha uburyo bwacu nta na konsere ukora ngo uraronka amahera ugiye kurihisha ntibuza bakubwira ati nta by'Imana nza kuriha baragubwiza ukuri ati ibintu by'Imana nabyo noza kuriha rero ugacugira konsere y'ubusa je nko muri 2019 muri noheri iheruka ya 2019 nagize konsere nini cyane ariko iruzuza abantu kandi yari yantwaye amahera nk'imiliyoni 2 mugo ndakubwira amahera nabonye utangara abaje abatanze ishikana baratanze nko 30 abaguzi CD baragura nk'isidi za 80 abiyemeje baba nk'ibihumbi nk'amajana 200 muri abo biyemeje nta numwe yaje yampaye urumva bakizwe b'imyaka turagowe kandi twe tuvuga ko turi abakiristo tuja mu ijuru mugo usanga ibinyoma ubeshi biri mu bakizwe je nanje rero sinshobora kuza kwishuza umuntu w'umukristo yagiye kuri podium akakwandikira ngo nyandikira ngo mpiyo CD mu nzo y'ibihumbi 10 sinoza kwishuza kuko umenyana n'Imana kiragoye kuko wowe wabivuze imbere y'ishengero kandi zuhura umukristo hano n'abapasteri je mbere biranantangaza pasiteri agatora CD akakubwira yuko azokuriha ibihumbi nka 20 bigaherera uwo munsi nyene ukibaza ni Imana dukorera ibintu by'ubujyajya n'ibiki rero inzitizi ziri mu muziki wo gutazira Imana n'ubwo buryo mugi Imana ko ari Imana idakenye Imana ntigera inanirwa icica mu zindi nzira kuko irashaka guhezagira ibikorwa by'amaboko yiwawe cyane gose kuko je abantu bamambaza ati baravye ingene nkora bakabona kuri televiziyo indirimbo zanezwa zipasa harabambaza office manager yagute kuko abantu benshi bamenyereye manager yo ngaha mwisi kumva ko ari umugwiza tunga wa mbere yomfasha ukiraho nyene ni mu bibazo abantu batubajira kurikirana ibikorwa byawe reka nshaka ngenda kikubajije mbega urafise manager kubera ko batubajije ati mbega turavye ingene ibikorwa byo bikubira pasa birekana ko neza swata bishamwe abishamwe ingufu nyinshi cyangwa bishamwe umwanya munini office manager ndafise manager yego manager wanje ni umutunzi arutabandi batunzi bose uko n'abatunzi uzibo mw'inyisi bose babihabwa babisanga ngaha ku isi bagabwa n'Imana bakabisiga ngaha je nibaza manager wanje ni Imana ni ishigikira ukiraho ndako nibaza ati mbega yo bari Siyoni yo bari Butango ashaka igihugu cy'u Burundi cyangwa yo ari babandi tuzi bavuga kuri muri kino gihugu cacu mugabe kumbura bariko batwumviriza bashomva yuko ari Imana yacu Imana yo mwijuru mu myaka yose imaze ndirimba kuva icugiye natanguye nta muntu umwe aranyoboka ndabona za kufasha kuvuga ati reka ndagushigikire muri ibi byo gukora nta muntu numwe mugwiza atunga nta muntu numwe umunyamahera nta muntu numwe mu ndimbo zose nagiye nkora harimo nizo nkora jezo guhayagiza igihugu ku bantu bamaze kubiraba murabona bwo izitwa i Burundi ni bwiza murabona namwe izitwa ibidukikije murabona kuri TNB ndirimbira ibidukikije ndaduga ruguru nkafata ibiti ngira kwera mbona ifite akamaro igihugu ndabona ko imvura ibiti bibuze imvura ntigwa kuko rano bagiye bambaza ati none uko uririmba gospel uririmba ibiti bigenze gute kabwa ibiti wewe wosenga Imana wishwe n'inzara jibi ndabona yuko ibidukikije bifitiye akamaro abantu bose baba bakizwa n'abadakijijwe ibidukikije bifitiye akamaro abakizwa n'abadakijijwe tubihuriye rero kuvuga yuko ndirimbe kugira abantu bakingira ibidukikije
mba numva umengo shingiye hirya cyane n'Imana rero nkuko wakiguze ntagiye kurandira manager n'Imana kuko niyo ntabakora Imana zo kugwa n'isoni cyangwa ateteye ikica mu zindi nzira ibikorwa dukora izobihizagira yonyene ice mu zindi nzira idaciye mu muziki igacica mu bindi bintu ukora n'amako yiwawe ikabihezagira hanyuma nawe ibihezagiye ucufata ukaja kuyikorera nko kubwira Imana ati merci ugacurimbira Imana kugira ugire icyo ukora muri ubu bwami ugire kuvuga ubutumwa bw'Imana abantu bagira abahinduka biciye kuri wewe kuko uko biri kose zya ndirimbo na kuri televiziyo simbona Jesse umusaro w'amahera siwonkene nta n'uriyo mugo ndazi ko hari abantu zimaze guhindura kandi imbere y'Imana urazi ko umuntu umwe akijije aruta abantu igihumbi baranezerwa mwijuru bakora umunsi mukuru none ibaze Abel jeyo nimba ari umuntu wamaze ukizwa kubera jeyo ivyo bintu ntibikomeye cyane numva bimpa gateka cyane gose ukiraho nkubaze gatoye mbega ndumva ko haciye mu bikomeye umuziki warakwigishije byo byarashitse uriyumvira yuko uheba kuririmba jewe yego ukicuza gusa yego mu buzima sinkunze kubesha ndi umuntu nkunda kuvuga ukuri abantu barabinzi kandi sindagira ubwoba nawe vyiza kandi rero muri ivyo hamwe no kubesha ko atamusi n'umutima wanje uravyumviye nabambesha harageze igihe ndiyumvira ko kurimbana bireka bitewe n'inzitizi za mbere zihari izo nzitizi no zisigura nkuko naye navyanjemo inzitizi ya mbere ntumye niyumvira ko noreka kuririmba yari kuba abantu turirimba umuziki hanyuma abarundi ntibakunda ibikorwa byacu tukaririmba umuziki ugira abantu bumve nta mahera tubatse ntaki nugo ukabona yuko yumvise indirimbo y'umurundi umengo ntayihava rero akumva ko indirimbo nziza ari yo mu Rwanda umaze kubona yuko umuziki wo mu Rwanda ngaha ufise power ufise agaciro cyane parakora ivyo turirimba je haragera igihe banumvise waririmbye neza baca banyita umunyarwanda mugira sinzi nimba atamuntu umwe arumva anyita umunyarwanda je bahora banyita umunyarwanda kandi umunyakayanza aje muhanga niho navuki uretse ko nabaye mu Rwanda gatoya mugo waririmba bumva neza ngo ni sawa ati umuntu sumurundi kabisa ukumva mwebwe ukumva twabarundi naco dushoboye umengo nta murundi yogira byiza naguciriyemwo hari abantu benshi batwaje ati bega Abeli iyo bari umurundi cyane umunyarwanda kubera ko uravye ukuntu iki aririmba iki menga bifite nagashusho ku Rwanda kumburenga abantu benshi bariko batumviza bavyumvise yuko kiretse ko yabaye mu Rwanda ariko ni murundi akora agasize ko yuko precisement akayanza ego urumva ego ni benshi bamwa bivuze naje n'abagenzi barambwira ngo yabonye indirimbo zanje kuri televiziyo bacavuga ngo uyu ni umunyarwanda ariko vy'ukuri ndi umurundi ngo mu Rwanda narahabaye gato hanyuma rero ico ukiri mu catumye ngira nk'akantu w'agashabo cyangwa akarangamutima nkibaza ni kubera iki abarundi badakunda ibintu byabo batabona ko bashoboye kubera iki twe tuturirimba neza nk'abarundi ico rero carambayemo nkiyumvira umengo kurimbana ubireka ikindi gira kabiri nkuko rambaje ko sindabiheze ikindi cyari kigeze gutuma noreka kuririmba ntabeshe nasanze hari ibintu abantu dukora bitatuba ni gute turirimbira Imana ugasanga turirimba tutayizi je nkiyo nkozi icaha kuko vy'ukuri sindi umugororotsi iyo nkozi icaha hari gihe caniyumvira ati eske Imana igwa ndavuga ngongera inkanamenja je nibiki mingoro nabihe kubera iki kubera twebwe abantu baririmba hari umuntu aguce kumwiyorabara azi kumengo uri mu yindi paradizo uzi wowe uvuga ubutumwa zikuru umuntu warenganye atokubona no mukano na gato atani ko sawo ukora atani rero bishitse nkasanga naguye mu cyaha abantu ni Imana nkorera kandi aho nciye hose bazi mukozi w'Imana ubonye wese mukozi w'Imana aho nciye hose mukozi w'Imana w'umunyabyaha baho nkimvira ati Imana je utanshoboje gutsinda ibi bintu hamwe mba ku mugorongo nzobisezera kandi nabivuze nzobisezera shinge n'intahi mvuge ku ma televiziyo mvuge ku ma radio ati je umuziki wo utazi Imana ndawuhevye kubera mvuga ibitandimwo hakubananya kuvuga ibitandimwo ndabihagaritse imbeho nk'abandi ico kintu nayo caraje gusa rero ntibirashi mugo bigumye binanira nkabona sinja ku murongo nkuko nagombye kuba nkaguma nigisha abantu gukizwa nanjye ntakijijo dusha ndabistop Abeli urakoze cyane kumbure kandi naguteye intege kuri ivyumviro vyawe abantu benshi badashima kugaragaza cyangwa kwerekana ati ikintu ho gihagaze kumbure wengira ngo benshi bavyumvise mbega ukiraho nyene Imana yaguhezagije umuryango Imana yarakurinze binabiriya kugera isaho uri muzima ni vyishi wovuga kome nkati manyaje Imana yagushitseko mbega ku bwawe tugiye mu muziki ku bwawe nk'Abeli afise CV afise ico muziki umubwira umuziki we ufata nk'iki kuri wewe umuziki
ico kibazo nyene nza no wari yacishuye ko umuziki hariho abawita nk'akazi abarimba sekira n'akazi kubera hariho ububare bwugura bukabaha ibiraka akagira karaoke hanyuma yagira karaoke igacimubesha akaza aratonda ku mugoroba akanahembwa kubera karaoke wa muziki umubereye akazi nubwo jewe umuziki wa ndirimba sakazi rero umaze kuba atarakazi umbaje mu muziki ni iki je umuziki wanje nuvuga ati umuziki wanje nivuga butumwa umuziki wanje nivuga butumwa ndawufata nk'ivuga butumwa kubera ivuga butumwa riri kwisha harya umuntu akoropa mushengero canka kubura n'umukubuzo tukagenda tugasaba intebe yose irera tutazi ne byagenze ryo n'umuvuga butumwa akomeye cyane gose ujya muntu agira protocol agahagarara amasaha ane turi mwishengero aguma ahagaze je nicaye unuvuga butumwa akomeye nivyo bayahise ujya pasteur ashoboye kwigisha abantu bari akavuga ubutumwa twese twanezerwa akaduha umurongo ubu n'umuvuga butumwa niyo nzira yahisemo nanje rero naraje ati muri ibi bintu muri ubuganga bw'Imana mu vy'Imana yaginkora n'ibiki ndabona ko ntoba umuhombe ntoba zero nobora nanje ikintu ntoze kigaragaza gukorera Imana cyambona ico nshoboye gukoririmba rero kurimba ndabifata nko gukorera Imana nivyo nabonye nshoboye uretse ko haraho uco gusanga bakibaza ko ukuzi kuririmba ariko uzi no kuvuga ubutumwa umaze kubibona ukagendana kurimba cyashaka baguhe ngo niwe unigisha ese umpanigishe uzina ndabizihe kuzi ndirimba bega kuvuga ubutumwa mu ndirimbo ngiye muri studio nkakubita umuziki no kujara nkavuga ubutumwa ni ibintu bibiri bidasa cyane no kuba narahezagiwe muri iyo nzira yo kuvuga ubutumwa ni ibintu bibiri bidasa kuko hari abantu bashobora kubona aya mashengero menshi bashobora kubona kubera n'uburyo ubayeho niki ugasanga bashaka ngo bakwego begere bakuhezagire pasteur ese kumpezagira wabonye ari ingabire yanje ingabire yuwanje kuririmba umunsi nzobona na ingabire yivuga butuma yaje nzogera ndavyige kuko iyo vuga butuma ntagiye kubinonosera ngo mbe kuko harimo n'amadokitora kwigisha cyane gose nzogera ndavyige amanda binonosere babibone ko bise n'icemezo cyo kuba umuvuga butuma mbone ko biko ukiraho muri rusange mbega uri kufatiye cyane ngambo y'ugo cacu Burundi we gospel ugiha image iyahe wavuze yuko hari abantu bafata nk'akazi cankwe bifata nk'iki nko gutanga ubutumwa ubona koko mu myaka iri imbere mwavuze yuko ni vuba cyane ukazosanga murakokorutse mu mugabo kuririmba mbega mubona yuko gospel izohava yitwa akazi cankwe izoguma yitwa ivuga butumwa byukuri ndiko ndarabisha amaso yanje ahageza canke ubwenge bwanje gospel nshobora kwitwa akazi kandi nk'umuntu yoba ashaka kwinjira mu mwuga wo kuririmba no gutazira Imana abifata nk'ibizomubesha bikamuha ubuzima uwo numubwira ati nashire ku ruhande ego bashira imbere gukuririmba nk'ukuvuga ubutumwa kugena bivuze ibindi gusa Imana bayireke yikoreye ko Imana ntinanirwa izoca mu zindi nzira ibahezagira nta bindi bindi ariko kuba ko umuziki wa gospel uzohinduka ukaba akazi reka ndabirindire harige vyobera byofasha abana banje ngo nko kuri jewe imisi ndabimazemo oya byukuri ndumva ko biri kuri izo bari nk'indoto gusa ikindi no kubwira yuko gospel mu Burundi igihagararo wo bufise turi hasi sinzi gitu turi hasi paraporo nkuko uja mu bindi bihugu ahandi hantu uje gusinka kujya mu Rwanda n'igituma mu biyo muziki yabo igera nino igagira power ahandi hantu gospel ubwo niyiri imbere kurusha izo zindi none wewe ibintu vy'Imana biba hasi gute ibindi by'ibi pagani byo umuziki w'umuntu aririmba yambaye gusa aririmba yagize ukavuma abantu bose bakawukunda ukaja mu bantu ico niki kicabaye mu gugasanga wa undi aririmba uvuga butumwa nibiki umuziki abantu ntibashaka kuwumva n'abantu babaye aho nyene unyemerere ukiraho nyene ni kibazo ntashikunda kwimvira mbega tugusabe utubwire nk'impanuro zibiri inkebuzo zibiri kugira twe natwe kumbure 2020 cyangwa 2020 kugira duhindure gospel igiri image igiri kibanza ca mbere ngamu Burundi wacu ni gize nk'impanuro zitwaze kimanuro ari nyinshi nize nk'impanuro zibiri kubgawe wobwire wotanga ushaka kubwira bakana twumviriza bokorera ko haba bari ivyo bagenzawe cankwe natwebwe dukora umurimo w'Imana ndetse n'abagira iki n'abamamaza ubutumwa bw'Imana ubwo cyo no kubwira coco hari ibintu usanga bigoye ugasanga kubishobora umuntu ntibishobora uretse nk'Imana yonyene je no bwa yuko ubiravye kugira umuziki wa gospel ushobore kuduga ngaha mu Burundi
birayobeye kuko bimengo vyugariye heshi ubirabira nako n'amaradiyo dufise mu Burundi ntavyitaye canke ayumvirizwa n'abantu cane ivyo vyo vy'Imana nta ntibifise ntuzi bise igihagararo kinini kuko nk'amaradiyo menshi yumva mu Burundi indirimbo z'Imana benshi baziha kugurura no kugara 11 za mu gitondo indirimbo y'Imana saa 5 z'ijoro indirimbo y'Imana amasaha yose yandi ari hagati izo ndirimbo zo mwisi ni kuvuga izo ndirimbo zifise ikibanza kinini rero mu gihe abantu bagiye ikibanza kinini byo bitegerezwa kuja imbere kuko urabona twarinjiranwe isi umengo yatwinjiranye mu cyane ati kubera iki we ntubona ko umunyamakuru ndakubwije ukuri ikiganiro cyane nshaka gukundwa nkica abantu berekana ivyo byisi ntibingana abandi berekana bijya baza n'umukobwa yambaye iki ngo twamufashe mu hoteli ngo ariko aragira iki kandi bitari navyo uri kugira baronka amavyose ujye usanga ikiganiro kimaze kurabwa n'abantu ku munsi umwe gishizemo abantu nk'ibihumbi 30-50 mugo wewe nindwi n'ukwezi uzohera atabihumbi 20 raro none wewe ntusha wumva ko turi mu nzira igoye kubera ki uzoshanga YouTube abantu bose kugira YouTube yabitera imbere afata muri ijya tujya tujambo bandika duke akavuga igishego kigatuma abantu bugurura bose kandi n'abakizwa bose nibo bavyugura n'urugiro byire ko abapagani bavyugura twese tushidukira ivyo bibi ugasanga wagiye kugura ngo muri kandabingumwe umuntu babuze bamuje motere yambaye aberi murakoze kandi ni ibintu bitagira akamaro mugo tubihaye gaciro n'uwo muziki uzotera imbere gute aberi murakoze ahubwo Imana tubabare cyane kubera ko biragoye kabisa n'ibintu bitangaje kandi wanashima bibabaje ego tugana mu gihe cya kabiri aricyo ku musozo abereka tuje mu bikorwa bya vuba cyane aberi twari kubaza ati mbega aberi kwari kwatwumviriza umwanya wavuze ko ufise ibintu byinshi ni byinshi dufitiye utatubwira mugabo kuvyo umaze gushaka umugaragaro mbega kwifuza kubibona bo bisanga hehe aberi basha kumutora gute kugira mukurikirane yego ibikorwa by'iwanje birahari kuri YouTube bandika Abeli Ndoayi ikibona ibikorwa byanje indirimbo ziriko na concert nagenda akora iganiro ndakora byose biriko canke ari ushaka kuzigura kandi ndondera ndafise ama CD iriko indirimbo zanje zose album ya mbere n'iya kabiri zibona indirimbo 15 zose nazibashiriye muri CD imwe umuntu yaba yifuza kuzigura kugira na ndonke ingene nsubira muri studio kuko navuze ko muri studio ntajana n'umutwe gusa urashaka kundondera nkazimuha nta kibazo ariko telefona cyangwa ja Facebook akandika Abeli Ndoayi aca mbona gusa nyene nubwo mvuga ngo bompa amahera ngirano yahabwa n'umuntu agakiza kabaye keshi muri we kubera ko YouTube ubwayo agiyeyo aca ziha kubusa namaze kuba ko ziri kuri YouTube ubwo umuntu yamaze gutahura ijambo ry'Imana azi gushigikira umurimo w'Imana ndayivuze nk'uwifuza kunshigikira avuga ati reka ndayigura igisede kugira ndamushigikira be uwo niwe yoca ndondera nko kuri telefone ziwanje kuko ubundi abandi acayigira YouTube agatora kuko navyo aravyemerewe ntawe vyasa nawe YouTube aragenda agatora uwifuza rero gushigikira umurimo uwo niwe yoca ndondera ku giti ciwanje ku numero yanje bakunzi ba Independence TV mwavyumvise bitandukanye mwumvise aho indirimbo muzifuza muzi kura na cyane yavuze kubifuza kumushigikira ashaka gushigikira umurimo w'Imana ingene vyogenda ndayibutsa kandi Independence TV nyene ndakwifuza kandi kugira like cankwe j'aime cankwe s'abonner cankwe subscribe cankwe partage na share kugira ubisangiza abandi babashe kumviriza ibitandukanye ego aberi ndakubaze mbega tugeze muri 2020 ni kihe kintu ku bantu aberi beshere ko bavuga ati abera ageze muri 2020 ahagira atangura umwaka atekereje mbega ni kihe kintu yobe karategura muri umwaka wa 2020 ukoresha terime nziza hari abandi bakoresha terime yo kuzima kandi ntari buji ntari sindi buji sindi tarabazimya sindi amakara muri abantu bavuga ati Abeli yarazimye ni kuri biragoye kuzima utari buji rero jewe sindi muri abo sinazimye ntibyo ko nabo nzima ku murimo w'Imana ndacari ko ndakora cy'Imana bategure na video nziza cyane ngiye gutangurana n'uyu mwaka mbere n'agaswahili naracishije ko haravuga ati ujya mu Burundi n'abandi banyita umunyarwanda ati nta biswahili rero nabakora akazi k'ikeza k'indirimbo nziza iri mu giswahili nise ngo amenipa byote ni kuvuga Imana yarampaye byose je ndavuga ko yampezaga hajye udashimye nta Imana
ubudashimye ntiyongerwa je mvuze rero amenipa byote so kuvuga yuko ibintu byose muri je byabaye normal ndaciruka n'ubuzima ndacakora ndacarondera mugabo mvuga Imana warakoze warampaye byose ibindi navyo ninyongera kuko nibaza ko muri iyi si uri muzima abana kari bazima ukana ntibagwara iyo Mana umva ari ikintu itaba yaragukoreye mu gihe ari abantu benshi usanga abana baragwaye abandi barapfa mbwo ukabona muri bazima ibiki ugushimira Imana ukavuga ati Mana warampaye byose ntashutamaye rero indirimbo bazoyironka muri iyi ndwi nyene asamedi bazoshaka yibona kuri YouTube izo biriko banditse Abel Nduwayo gusa kuri YouTube vraiment YouTube yarabyoroheje nanje yarangiza umunwanyi wayo ndafise ijambo muri YouTube upfa kwandika izina ry'iwanje gusa ugaca mbona ego Abel ukiraho nyene manje kuja gato kuri video haraciye ama post atandukanye haba kuri official page ya Facebook yawe n'ahandi aho wasanga yerekana bimwe mu mashusho bizoba biri bimwe mu bantu bazoba bari muri iyo ndirimbo twarabonye mu bintu byagi birandikwa aho mu ndirimbo habonekamwo abana habonekamwo abavyeyi habonekamwo abagenzi mbega kubera iki wipfuje gukoresha abana cankwe usanga abana barabi wawe usanga abavyeyi harimo abavyeyi wawe n'abagenzi kubera iki wipfuje ko mu masanamu iyo ndirimbo hazobonekamwo abo bantu indirimbo yanje nayise amenipa byote hanyuma ndavuga ati nagushukuru kuvyo wagiye urankorera ndagushimira ku bavyeyi wampaye ndagushimira ku mugore wampaye umufasha ndagushimira ku bana beza wampaye nabishimiye Imana rero kubera iyo mpamvu je tumara nshiramwo abavyeyi abana banje umugore abagenzi kubera biri muri iyo ndirimbo nyine bazobibona na mama wanje namugize jeune bazomubona ariko aragira dance nziza cyane nawe azoba yiri mu iyo ndirimbo na madamu n'abana kubera indirimbo ivuga ivyiza Imana ginkorera ingene yagiye indinda ivyiza yagiye inkorera impabagenzi beza ibiki ibintu nk'ibyo byose ico tumarena bashizemo ico tumabonye kuri postinga nashizemo mama wanje ko yaje mu gisagara umfasha igikorwa c'Imana nongera nshiramwo madamu n'abana nshiramwo abarindwi bagenzi banje bitwa ba Isayi ngira baramuzana mashengero heshi aja kuririmbayo nongera ndashiramwo witwa Prote bazi ku ndirimbo turakingiwe Prote turakingiwe arimwo nabo ego nabo nashoboye gushiramo ego yes ngira ngo mwabyumvise bakunze Manoli Pendesi na event muka dukurikirana cerekeye amashusho atandukanye y'abantu batandukanye muri iyi ndirimbo Abel mbega utubwe k'indimbi zo soka samedi muga nubwo bimeze uko mbega ni kihe kintu abantu bikwitegurira muri video yawe shasha jewe novuga si kwishima cyangwa se kwiyemera uretse ko nuko nabanda byumva baravuga tishimye ntawo gushima ndi mu bantu murangerageza kwitanga mu gukora video nziza kuko video nziza n'uburyo n'amafaranga suko ko nabandi batubishobora ariko haro nundi ushobora gusanga atinya kurekura akanka kurekura kuko kugira ukore video nziza uremera ukagira haro umuntu akoze mu ngodo ari nimba ari mu nk'inoti 10 agumana akanoti ka toya kanyuma umeze nka video upfa warakoze nziza bisaba kwihebuka kavuga ati ndagiye kuri konte niba ari amajana 500,000 1,000,000 ndayakuyeyo ndayahebye ngiye gukorera Imana rero utagira uwo mutima wo kwirekura ntayo wokora rero je ndi mu bantu ku bintu nk'ivyo narabigikijijwe ko narakijijwe ku kintu cyo ku mafaranga nawe ushaka kumbwira ati mpamata ncandagura narakijwe kuri ico rero kubera narakijwe kuri ico rero tumana nkora ama video meza rero nobabwira ati ikintu bazobona ari video nziza yakorewe ahantu heza hashajije ku hotel nziza ndazana na kadrone karafata ama image meza yo kwerekana ko dufise n'umuji mwiza kuko ari abandi bavuga yuko i Burundi ari habi gusa mugabo siko biri hariho n'ivyiza hariho n'ivyiza rero muri ivyo turavyerekana mu ndirimbo twadukora cyo tumana abantu badujigikira kugira zo turakora ibintu vyiza n'igugu cacu bashoka kibona kure kuko indirimbo igira kure nk'ubuje kamikazi yaraje ino arambwira ati Abel ntucike intege mu ndirimbo waruzi kuri mu baririmbye bufashije abarundi ba muri Amerika indirimbo zawe nageze muri Amerika sanga abantu bose barazitunze mu mazu sanga bose baraziraba cyo ndatangara kumva yuko je muri Amerika nicaye mu mateleviziyo y'abanyamerika nibyagaciro cyo nabatiri ibintu ngiye kwibandanya nubwo ibyo iyo misaruro yindi y'amahera ntayihari mugo ndabona yuko
gikorwa canje gira hirya no hino kw'isi yose kuko hariho n'abandi bo muri Zambia babimbariye ko indirimbo zanje zo baraba cyane umva birampaye courage yego rero novuga yo reka ndeke kubicisha amajambo cyane ndi nkugarukirije ngaho urakoze cyane Abeli tugana ku musozo reka manze mbwire abakunzi ba Penisula TV ko dukurikirana yuko mwavyumvise indirimbo yamaze kuvuga igize yose kwirani samedi gise mwumvise yuko ni indirimbo izobe nziza cyane ifise message nziza ndetse ifise irimo igizwe n'amasanamu meza ego Abeli tugana ku musozo mbeko turangiza ni bande bantu woshimira bakubaye hafi cyangwa nakaka jambo wobwira habaye kwa twumviriza cyangwa wose ufise ku mutima je ndashimiye abantu bage baramfasha mu buryo bwo kwamamaza ibikorwa by'iwanje yego muri ibyo ndashimiye televiziyo y'u Burundi iri mu banshigikira kuko aho cyose barambwira ati ira televiziyo vraiment iravuze ibikorwa byawe nkashimira n'abandi bose ndabashimira ngo reka shimire nawe ndashimira televiziyo yanyu no repantas no heaven TV mengo no byitwa rero ndabashimira kubera muri mu banshigikira mbere n'ikimenyamenya n'ukuntu uyumviriye kundondera ntatana kimwe nzi mbona unyandikiye Facebook urambye ati ndinaka ni jewe ndagukeneye cyane gose ati burya je ndirimba nkorera televiziyo kanaka ni wewe nanifuza ko twohora ugira ndakubaza ibintu n'ibindi uko nabanye n'ibikorwa byawe nkagira ko nkabibona kuri Face rero kugira abanyamakuru nkamwe mwiyumvira ibintu nk'ibyo birafasha kuko aranabiyumvira ko ngira tuba twasoroye kugira ngo tuce ku mateleviziyo hirya no hino n'ibikorwa dukora byivugira haraho n'ibikorwa wacavuga ati reka ndondire umuntu we wandondeye vuba nta ni telefone yawe nari ifise mbona urandondeye ati nimero yawe ndayiguha okay cyambona uragize urandondere ndashimiye igihe televiziyo yanyu merci beaucoup nkongera nkashimira za televiziyo Rema ziri mu banshigikira cyane nkashimira televiziyo mbeko ndayibagiye BTV ndayishimira cyane Heritage ndayishimira ariko amaradiyo nta nimwe nshimira amaradiyo mu Burundi sindi cyo dupfa navuze indirimbo zanje mvuze mu mateleviziyo rero ayo maradiyo sinigwa ndavuga ko meshi ko sino yashimira ataco duhurira ko cyane nta namwe ndaca numva umuziki wanje uri kuravuga mu radio urumva rero abo sawa ngejeja hanyuma rero ngacashimira abantu bose bage abansengera abankunda abakunzi banje nkashimira abavyeyi banshigikira nkashimira mama yanyibarutse ari hajya sinzi ko bamubonye yari yaje kumfasha kuri no video nawe ndamushimiye mu ncamake ngabanya amajambo ndeke kuvuga meshi murakoze yego Abeli turagushimiye cyane haba ku byadushikirije haba kuri kinda kiriya haba ku mpanuro haba ku bikorwa byawe haba ku no twakiriye nka Penisula TV turagushimiye cyane ko watwakiye neza ego bakunzi ba Penisula TV reka namwe ndabashimire ko mwafasha kanya kanyu mukadukurikirana hari byinshi umutumire wacu no munsi ariwe Abeli Ndwari dufise atubwiye cyane byinshi byaguhinduye hari byinshi wabonye ko nawe ufatira akarero kuri we nacece ndabitsa yuko yatubwiye hafise gishasha kizosoka vuba muri iyi nyene aho uzogisanga ubwa mbere na mbere kuri chaîne yiwe ya YouTube wandike ko Abeli Ndwari ukirabe ari ryambere ushaka cyo bitwa subscribe cese abone na hanu ubona munsi hari agakengero ucuhemeza komsa nibikurikira uzona birabe ndabibutsa ko icuro gira kabiri muzobisanga kuri Penisula TV aho natwe tuzoba twamaze kuyironka tubashikije ikibiriraho nizere yuko twabanye neza ndabibutsa ko kuri kamera ari Jonas Manamona muheza gigwe